Shalom shalom bakunzi ba Ndufacom TV turabahaye ikaze turabasuje kandi kubana namwe mu kiganiro mukunda ikiganiro cacu nkuko mukimenyereye ni Ndufa Sport turabaramukije cyane indwi yose yari iheze tutari kumwe namwe turishimye kuba dusubiye kubana namwe mu kiganiro twizere ko mumeze neza twe mu bwami bwa Ndufacom TV tumeze neza turashima Uwiteka abo bitameze neza mubandanye mwizera umwami Yesu azobakiza abagwaye abari mu ibohero n'abandi bafise ibibazo bitandukanye nkuko mwama mubikora mubandanye mudushigikira mu kugira ama partage commentaire no kugira subscribe kuri channel yacu ya YouTube Ndufacom TV mukurikiranira n'ibindi biganiro bihaca usivye Ndufa Sport haraca n'ibindi biganiro vyiza kandi biryoshe bihimbaye kaze rero mu kiganiro cacu ca Ndufa Sport nkuko mubimenyereye muba muri kumwe na jewe Haore niyo nkuru ariko simba ndi jenyene mba ndi kumwe na mugenzanje reka ndamuha akanya nawe abidondore kubashasha batamumenyereye aramutse abasanzwe bamuzi ego turabaramukije inshuti bakunzi ba televiziyo Ndufacom nkuko musanzwe bamenyereye twama turi babiri kwizina nitwe Twagirayezu Veniste muramenyereye muri kino kiganiro ca Ndufa Sport imisi yose ya gatanu tuba turi kumwe namwe tugiye kuganira ku makuru y'inkino agiye atandukanye turahera nkuko bisanzwe hano mu gihugu cyacu turaza guhera ani ku ntamba mu rugamba umugwi nserukiragihugu w'igihugu cyacu tubabwira ingene byagenze mu rukino rwa kivandimwe bari bafise hagati y'umugwi wa Côte d'Ivoire hama turagenda kuri Primus League tuganire uko indwi ya 12 yagenze tubabwire n'urutonde uko gwifashe kuno mwanya turava ngaho duce dusimbira kuri basketball hano nyene mu Burundi tusimbire muri handball wari umunsi mwiza ku bakinyi ba handball aho bariko barerekana igikombe baheruka gutwara bakuye mu gihugu ca Kenya bari bagiye kucereka umukuru w'igihugu ndetse bakimurikira bacereka n'abarundi bose turava ngaho duce dusimbira mwihiganwa ry'imiduga y'abagendesha imiduga Ingozi rizobera nyene hariya Ingozi turabwira ingene byifashe turabwire abazoba bari muri iryo higanwa turava ngaho duce dusimbira mwihiganwa ry'abigeme rifashe umugongo n'umuhora wa limitere turabwira uko byifashe turabwira uko inkino zabaye zagenze n'inkino zimirije kuba turaza kuva ngaho dusimbire muri Afrika tuvuge ko amakuru makenya mugabo ikiganiro cyacu ahanini no munsi kiraza kwibanda cyane kuri Mondial igiye kuza gutangura guhera ku tariki 20 nivyo muri make tuza gushimikira ko tuvuge duce hirya no hino tuvuge ivyo tundi amakuru agenda aravugwa hirya no hino ku bakinyi batandukanye abakinyi bagiye bahamagagwa ariko usanga nk'ubu imvune zibageramiye muri make nayo makuru no munsi tuza kwibandako hamwe n'utundi tuntu twa hirya no hino turabashimiye cyane mubandanye mubana natwe mubandanye mudukurikirana mutibagira kugira like partage ku mapage yacu kuri chaîne zacu kuri YouTube ni Ndufacom TV kuri Facebook nuko nyene ni Ndufacom TV mubandanye mukurikirana ibiganiro byacu bigiye bitandukanye amakuru mu buryo bw'inyandiko ndetse no mu buryo bw'amasanamu yes abandanye bahezagira aho muri abameze neza mubandanye mugubwa neza badukikana bari hano ibujumbura abari hagati mu gihugu mu bihugu bibanye abari hirya no hino ku migabane igiye itandukanye ntidusiba kubana namwe mubandanye mutuba hafi mu gukora izo partage tubibutsa yuko muri Ndufacom company hadakorerwa kino kiganiro gusa haraca n'ibindi biganiro bigiye bitandukanye hari services zitandukanye muzikeneye barazibakorera ku buryo bumeze neza abantu baba bafise amamanza
baba bafise nk'ibitabo bafotoza canke bandikisha, ibyo byose ni service zigeze zitandukanye muri Ndufacom company bagenda bakora. Iyo wahatumbereye ugenda unezerewe. Yes, turabahaye ikaze mubandanye mubana natwe muri uno mwanya. Imana ibandanye ibatuzigamira. Ego Veniste nkuko bivuze muri Ndufacom company nabonye hariho n'ibindi ntarinzi ko biriyo ngo barakotesha imiduga kandi barazimbora cyane kuko kuri 80,000 baguhaye TI ukirigura yizungurukana umunsi wose abari amafaranga make cyane. Rero abantu bafise imanza, abantu bayikenera arabaja kuri tele cyangwa hehe baze badodore muri Ndufacom company babibafashemwo n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye. Reka rero twe tubandanye n'ikiganiro cacu ca Ndufa Sport. Duhere ku nkuru novuga umurundi wese azi iri kiravugwa y'ukuntu intamba zacu zatsinzwe ibitsindo 4 byose ku munota w'10 bari bashizeyo igitsindo ca mbere. Kraso yarashizeyo igitsindo ca mbere, aho tugize ati reka twihangane ngira turagombora ngira birakomera. Uko biri kose abakinyi baragerageje barakina ariko ubona vyanka. Mu minota w'inyongera ujya munota bongeye w'inyongera baba barashizeyo igitsindo kigira kabiri, bavuye kuruhuka igitsindo kigira gatatu ku munota wa 58 igitsindo kigira gatatu. Ku munota wa 63 Nicolas Pepe ati nababonye ashirayo ikindi gitsindo. Turavye tukamanuka turabe urutonde rwari rwatanguye ahanini turaba ahiwacu bariya nta mpamvu yo kubaraba. Reka twe turaba ahiwacu kugira tubone vy'ukuri biduha isomo. Gutsindwa ibitsindo 4 ku busa ku rukino rwagenze uko abarukurikiranye barubonye rwari urukino rudashemeye. Abarundi bakinye hamwe ngira hari n'abariko barara umupira bashobora kuba baradebukiwe kubandanya bafana intamba, ariko dutegerezwa kuzigwa inyuma ni baserukira igihugu ciwacu. Ariko by'ukuri ivyo bitsindo 4 biduha icigwa tubona aho twokosora naho twobandanirizako. Ku rutonde rwari rwatanguye nkuko vyama, reka ndabisubiremwo nkuko vyama, hari Nahimana Jonathan mwizamu, hama inyuma hariyo uyu Ramazani Ndwarugira Christophe, Sabiyumva Frederic batazira Fere, hakaza Ndayishimiye Yusufu Nyange, Mukombozi Derike, hagati Bigirimana Gayere, Nshimirimana Jospe, hariho Amis Mohamed, Niyongabire Pacifique na Sudi Abdara. Abo nibo bari batanguye mu kibuga. Ariko rero tuje mwidonido turabe mbega urukino. Urumva abantu benshi baravuga gardien yaratsindishije, abandi bakatako bakinyi b'inyuma, abandi ati none kwaba imbere bo batana kimwe tubona atacinjiye hagati byari byanse. Urabona rujya rukino byankiye hehe hokosogwa iki hohindurwa iki? Jewe bwanje Raoul nkuko nkunda kwivuga, ubwa mbere hoho umugwi intamba mu rugamba n'umugwi mu bisanzwe imbere yuko n'urukino rugera twari tuzi yuko ari umugwi ugiye guhura n'undi mugwi umeze neza ufise ndetse n'izina hano muri Afrika ndetse no mu makungu. Rwari urukino mu bisanzwe rwari rukenewe ko rutegurwa cyane imbere na cyane cyane mu mutwe. Nimba ari ikintu gikunda kwica match abakinyi ni mu mutwe hajya mu mutwe. Iyo umaze gupanika ukabura ibyo ukina haragera igombo umumenyereza nibyo yariko arakoresha entraînement ivyo aheza nk'abakinyi nk'impanuro mugabo hari gihe mugera mu rukino bimwe yabwiye ugasanga mwavyibagiye. Je ndavye nk'urukino intamba mu rugamba zerekanye n'urukino rubi gose cyane, n'urukino
jewe ubwanje nariko ndaraba match ndipfuza yuko mbere no hagarika no kwira urahiga ivyo barimwe abakinyi ukabibura bagiye kwikangura iminota igiye bazo bageze mu ibitsindo bine mu bisanzwe je narimenyereye ijya je defensif y'intamba mu rugamba ikunda kuba gusanga nk'igice ca mbere kirarangiye ariko ari ubusa ku bundi canke babatse je ubwanje ku rukino avuga ati je ca mbere kaza gushobora kurangira niburi batsinze igitsindo kimwe mugabo mvuga ati kumbure nubo tutotsinda turaza gutsindwa itsindo bike canke natwe ntuburimwo n'igitsindo na kimwe ego byatangaje benshi ni ibitsindo bine byose ku busa bw'u Burundi mu gihe uravye n'amashuti yoba yaragerageje kugira mwizamu rya Côte d'Ivoire ndakubwije ukuri hari ikintu kinini gikwiye gukogwa ku mugwi ntamba mu rugamba haracariho umwanya wo gufata kugira ngo tumenye inkino tugiyemo tumenye guhangana nivyo mu busanzwe igihugu yo kiko kirategura inkino meni zo kwipima ku migwi ikomeye ni mu buryo bwo kwiga no kumenya kugira ngo hageze nk'andi mahiganwa tumenye ingene turonke experience ingene tuzoshobora kwitwara imbere y'ibindi bihugu rero mu bisanzwe kuba twaratsinzwe bijya bitsindo ego numugwi wari ukomeye mugabo natwe umugwi ntaba mu rugamba byo kuri niho ari kubura n'igitsindo kimwe ushobora kuba wotsinda kuri attack cyo mbona kuri rujya rukino harabayemwo kunegrija gufata mineneko kuko je ndavye abakinyi presque nk'abari mu rukino rwa Cameroon benshi barimwo ngaha ego naho hari hababuze mugabo warabona by'ukuri kumenga ntashaka kandi je ndavye ndabona ko umenga urukino barashizemwo negligence nta nguvu bashizemwo uravye urabona ko wamenga biriko birankira inyuma vyaranse vraiment ukabona kumenga ego naho bari urukino rwa kivandimwe bibuke yuko uru rukino turutegura n'iyindi migwi tuzohura vuba uraze ko tuzosubira guhiganwa turondera kane imigwi iyo tuza gutsindwa nk'igitsindo kimwe cankwe tukanganya n'umugwi twosubiye guhura wovuga ati uburundi bwatsinzwe kimwe na Cameroon butsinzwe kimwe na Côte d'Ivoire cankwe baranganije wibaza yuko bakaca baza nabo bafise mu mutwe yuko dukomeye mugabo baranegrije hama ikindi kiriko kiravugwa n'abantu benshi ni staff ukuntu umenga amazina aguma hamagagwa ni yayandi ugasanga umuntu aguma yicaye muri club wabo mugabo misi yose yama yahamagawe abantu benshi bako baravuga ati hatagikozwe muri FFP intamba zira nta kivamwo karabaye eske wowe urabona yuko kuri staff Jimmy na staff yiwe aribo bafise ikibazo cankwe ikibazo kiri kubakinyi je mu bisanzwe usubiye inyuma gatonya kwico kintu kuravuga yuko abakinyi b'intamba mu rugamba bashobora kuba baranegrije urukino je mu bisanzwe ico kintu hamwe abakunzi b'intamba mu rugamba cyangwa abandi bose barashobora kubibona baravye umusaruro bakuye mu rukino n'ingene bigenjeje mugabo je ico novuga nuko meni zinkino zitofatwa mineneko ubwa mbere igihugu kiba cyateguye zino nkino kiba cyatanze uburyo bwacu kiba cyashizemo amafaranga ubu bwakoreshejwe bw'amatike n'ibindi goshobora gukora no mu bindi rero niyo mpamvu abakinyi baba bakwiye gushiramo ingufu nyinshi zikomeye kandi mu bisanzwe iyo mwabonye mwatsinzwe mugabo namwe mwakoresha ingufu n'ibintu bituma n'abakunzi biyumvamo ekipe yayo mugabo ubu benshi bariko baratikizere ku mugwi serukira igihugu ibitsindo vyose twatsinzwe urabona ko vyari ibitsindo umenga ntibigize ifatiro umudefenseur wa nyuma akabaha igitsindo gardien byari bitsindo nyene ubona ko hajya nubwo bavuga ngo umugardien ngo ratanze mu gitsindo mugabo si gardien gusa hariya mu kibuga hari gihe nyene gardien nawe bimucanganika kirako ugasanga igitsindo aragitara ko zerera aragitanze mugabo na defense byari vyanse
kandi aba defense bamaze gusa n'abananirwa no hagati nuko biba byanse biba byahereye hagati yo byanse abakinyi b'inyuma bategeza kunanirwa rero muri rusangi ntavyo kuvuga ngo numunyezamu oya umugwi wose wananiwe wose urukino byaranse rero ico novuga kuri ku bakinyi baguma bahamagagwa bisubiriza mu guserukira gihugu kuri staff ya Jimmy byukuri mu bisanzwe umugwi nserukira gihugu ntukwiye kubakirwa kw'izina ntukwiye kubakirwa kuri kahise cyangwa ku mukinyi kanaka umugwi nserukira gihugu ukeneye kubakirwa muri kubu ukaraba mbega n'abahe bakinyi bariko baritwara neza muri kino gihe yego hariho abakinyi bafise amazina akomeye mbese bakina no migwi ikomeye hanze y'igihugu mugabo usanga badashobora gukina n'iminota 20 mu migwi bari none nk'uyo mukinyi ni gute wo muhamagara hama aze kwitwara neza mu guserukira gihugu biragoye ntibikunda niyo mpamvu hari umukinyi utohamagara mbere ugahamagara bariko barakina mu ibihiganwa cy'ikicaro cya mbere bariko baritwara neza baronka umwanya ukwiye ndisi yuko bo kwitwara neza gusumba abakinyi bahamagagwa bivanye nuko bigeze kuba bitwara neza mu guserukira gihugu mugabo uno munsi nimba atari ko baronka umwanya wo gukinishwa ntibisigura yuko baguma bari kuri gwagwe umukinyi agizwe n'ibikogwa iyo atabikogwa uriko mu bisanzwe n'umusaruro ntuba mwiza niyo mpamvu iki kintu gikwiye gukosorwa ndazi baratwumviriza barumva ibivugwa hirya no hino abafaniye bariko baridoga mu bisanzwe sisura nziza nimba dukeneye kubaka umugwi ukomeye ntabwo dukwiye kubakira ku mazina ya kahise birakwiye yuko biba ibintu bakarabira ku yindi migwi serukira bihugu igiye itandukanye ndabona nkaha muri liste kome gwari urukino rwa kivandimwe yari guha amahirwe n'aba bakini wacu bashoboye nabo bakaja kwipima kandi niba usanga bariko barakinana n'inguvu kubo bo bariko bararondera n'isoko cyane gose kandi no kubapima urashobora kubona ati vy'ukuri umukinyi arashoboye kugira ngo aba urumva n'ubundi baje hari gihe baza bazi n'aba professionnel urukino no rwa kivandimwe ariko iyo bacangamwo naba kuko wega naba bakini wacu turakeneye kubabona kuko urabona mwaba dufise harimwe abakuze abazobasubirira nabahe nabanyene rero nabo nyene baba bakwiye kubaha umwanya by'ukuri bagakina reka twizere yuko ngira uko biri kose bagiye kubikosora bariko barumva ivyo aha hirya no hino bavuga staff ikagikorerako benshi baramaze kugira amakenga y'ukuntu guhamagagwa kw'abakinyi bigenda ivyo ntitwovyinjiramwo ariko ico bomenya nuko bategezwa gutuma ko umukinyi afise ico ari arerekana iyari kandi dukeneye umusaruro mwiza nibaza uko biri kose uru rukino ruduhicirwa kandi nibaza yuko ntibizosubira harya ngo iyo unaniwe ucuraba aho wananiriwe ngira bazikubita agashi babona aho vyankiye kugira izindi nkino twimirije gukina bize bigende neza mu bisanzwe twebwe ibijanye n'ingene abakinyi bahamagagwa ivyo nitwo bihagararako cane mugabo nimba bumva yuko hari abariko baridoga bivanye n'ukuntu abakinyi bahamagagwa barakwiye kuraba nimba ari byo kosogo bakabikosora hakiri kare kuko umugwi nserukira gihugu n'umugwi w'igihugu sumugwi w'umuntu umugwi w'igihugu utanga ishusho mu makungu mu bisanzwe igihugu cyitwaye neza mu izi nkino igihugu kigira irindi zina kiramenyekana hagiye idarapo riko rirahungabana mu bindi bihugu si ikintu cyoroshye uwo ari we wese ariyumvira ati ico gihugu ni ikihe ntihabura n'uwozanamwo imitahe kubera kibonye bariko barakina niyo mpamvu abarundi batokwishimira cyangwa ngo bishime canke banezerwe izina ry'igihugu rishoboye gutukwa bivuye ku muntu umwe canke babiri
muri ico gihe nimba ababijejwe batwumva nimba ubwo bunenge bakunda kubatora bakunda kuvuga buhari abajeje gutunganya ivy'inkino n'abamenyereza no guhamagara abakinyi boraba bakabikosora kiri mu maguru mashi nivyo reka ivy'intamba tubigarukirize ngaha tuzoza turabigarukako n'amakuru mashasha tuzoza turaronka reka dusimbire mwihiganwa Primus League urabona ko inkino ubu ziraba mu ndwi hagati no kuwa gatandatu kwa Mungu zisubire turabe inkino zabaye turabe ingene imigwi ihagaze urabona mu nkino zabaye aha muri weekend ntivyari vyoroshe Igitega hariyo derby imwe iteye ubwoba je nibaza yuko ngira turabira inkino zagenze derby y'Igitega tuce tuyigarukako uko biri kose reka duhere ku rukino rwari ko rurabera Igitega nyene kuri iyo derby rwari urukino rutoroshe na gato aho umugwi wa Musongati na Flambeau du Centre bariko barahura urukino ruza kurangira ari ibitsindo 2 ku bindi ibitsindo bibiri ku bindi Juma Mohamed niwe yashizeyo igitsindo ca mbere mu minota hakiri kare ubwo nyene ntozeye Gakwaya bayamubonye arakigombora nubundi burya Flambo yakiniye kugombora kuko Musongati yarashirayo Flambo igombora ashirayo nubundi agombora nubundi uyu Jordan ashira y'ikindi eri aba yabibonye acaragombora ikindi ca kabiri rwari urukino ruteye igomwe uvuga ati vraiment uru n'urukino uko biri kose Musongati na Flambeau du Centre bahuye abanyagitega haba hariho ambiance ikomeye kandi iyo banganije usanga kuko atamwikomo ku bafana bariya naba usanga basohoka mu kibuga baryohewe nuvuga ino migwi ya Musongati na Flambeau du Centre ni migwi mu bisanzwe derby ya mari derby hari inkino mu bisanzwe usanga umenga nizo gukebana nubwo umugwi umwe uhagaze nabi canke umeze ukundi usanga urwo rukino iyo rubaye rutegerezwa kuba rukino ruryoshe kandi gose ngira ngo hano mu gisagara cya Bujumbura baca babona umugwi wa Vitaro na Interstar usanga ari ibintu bitoroshe rero n'Igitega no mugwi wa Flambeau du Centre iyo wahuye no mugwi wa Musongati usanga ari ibintu bitoroshe na gatonya imigwi ifise abafana bimwe biteye ubwoba imigwi usanga ifise abafana bashushe gose mu bisanzwe ugiye utamenyereye uratangara gose kusanga abafana bisiza amabara marangi ku buryo nawe uvuga ati aha twageze naho nkunda kubibona muri Mondial niho wasanga cyane muri kane abakongomani baragusigira amarangi ku buryo nawe uvuga ati ye nawe n'abafana abafana tunabibutse abafana ba Flambeau du Centre barafise n'inama bo ngira bagomba kongereza yasha gufana bimwe birenze kwiyi journée ya 12 ikiboneka kibonekeza nuko inkino nyinshi zanganije imigwi myinshi iranganya kuri no higanwa ryagira 12 twavuga nk'umugwi wa Rukinzo na Interstar naho ni barangije ari bitsindo bibiri ku bindi hagati y'umugwi wa Burundi Sport Dynamique na Tigre Noir naho ni bagiye kunganya igitsindo kimwe ku kindi aho ibitsindo twavuga yuko byabonetse n'umugwi wa Bujumbura City Buja City watsinze wa Top Junior ibitsindo 3 kuri kimwe hama Bumamuru uko biri kose nayo yari kigende nkanya na Kayanza United wawe gusa ku bundi hagati yo migwi nuvuga ni journée yaranzwe no kunganya cyane kivuyemwo inkino zibiri urukino rwa Buja City itsinda Top Junior hamwe na Magara Young Boys yatsinze Olympic Star izindi nkino zose baranganije urumva yari journée
yari journée irimwo ingufu idasanzwe zikomeye urumva zari ingufu nyinshi ku migwi yose. reka tuce tugira ko twabwira n'ukuntu Yego. imigwi igenda isumbanya amanota. Bumamuru iracyari mu kibanza ca mbere nubwo yanganije mu kibanza ca mbere n'amanota 22 n'ibitsindo 14. Umugwi ugira kabiri ni umugwi wa Aigle Noir. Umugwi wa Aigle Noir nawone binganya amanota ufise amanota 22 n'ibitsindo 7. Yego. Umugwi uza mu kibanza ca gatatu n'umugwi wa Vitaro aho ufise amanota 20 n'ibitsindo 2. Rukinzo mu kibanza ca kane amanota 20 ibitsindo 2. Umugwi wa Musongati ufise amanota 19 ibitsindo 4. Umugwi wa Flambeau du Centre mu kibanza ca gatandatu amanota 17 n'ibitsindo 7. Umugwi wa Message Ngozi mu kibanza c'indwi amanota 17 n'ibitsindo 4. Kayanza United mu kibanza c'umunani amanota 16 n'ibitsindo 3. Umugwi w'icenda n'umugwi wa Olympique Star mu kibanza c'icenda amanota 15 n'ibitsindo 4. Umugwi wa Bujumbura City mu kibanza c'icumi n'amanota 13 ibitsindo ubusa. Mu kibanza ca 11 n'umugwi wa Top Junior amanota 12 ideni ry'ibitsindo 6. Umugwi wa Magara Young Boys mu kibanza ca 12 amanota 11 ideni ry'ibitsindo 6. Umugwi wa 13 n'umugwi wa Burundi Sport Dynamique ufise amanota 10 n'ideni ry'ibitsindo 8. Umugwi wa tugeze muri ya imigwi itatu ya nyuma iri mu murongo utukura. N'umugwi wa Tigre Noir ufise amanota 9 n'ideni ry'ibitsindo 5. Ukaba uri mu kibanza ca 14. Mu kibanza ca 15 haza umugwi 15 haza umugwi wa Interstar. Ego hama hagakurikira Niori nizo zirangiza ihiganwa. Reka tuce dusimbira ku nkino zizoba mwi weekend ku bibuga bitandukanye hazoba hariko haraba inkino. Urukino rwari guhuza Aigle Noir na Niori rwasibijwe bivanye nuko Niori izoba iri kirakina na Vitaro. Rwari kubangira urukino rw'ikirarane. Urukino ruzoca ruba ni Magara Young Boys izoca ikina na Rukinzo. Bumamuru ihure na Musongati urukino rutazoba rworoshe. Flambeau du Centre na Bujumbura City. Message Ngozi na Dynamique. Tigre Noir na Interstar. Top Junior na Kayanza United hamwe rero n'ubwo gwa Vitaro na Niori. Aho ni itariki 20 usivye urugwa Magara Young Boys ruza kuba itariki 19 zoko azoba ari kwa gatandatu. Aba nabo bazokina kuwa Mungu. Reka rero turindire ibizovamwo twibaze yuko ubu batazosubira ko kuza baranganya nkuko twabonye bimeze. Ariko uko biri kose ubu ni sawa baranganya kimwe ku kindi bibiri ku bindi. Bya bitsindo tuba dukenera birimwo. Ubu rero dukeneye tubone haboneka umugwi ukomeye imigwi isokoke tubona ati imigwi ishobora gutwara igikombe ni kubera kugeza ubu urutonde rusa n'ugwegeranye. Ushobora kubona Message itwara igikombe, ushobora kubona Flambeau, Rukinzo, Vitaro, urumva ziracafataye. Nico gituma rero bisaba ko tuzirindira izo nkino turabe ingene bizohava bigenda. Uko biri kose journée iracari hafi mugabo vuba tuzobona imigwi nk'itatu dushobora kubona ati irashobora kugombanira igikombe. Ego nuko inyuma yo kuraba Primus League reka tuce dusimbira mu bigeme. Hoho rica rihindura izina. Urazi ko rica ryitwa Limitere Women's League. Nayo nyene baramanuka mu kibuga ku rukino rugira kabiri, journée igira kabiri.
ubona ko risigaye riryoshe rifisemwo muri la Colombe umuzungukazi avuga ikirundi neza abantu bose baravye video yiwe bagakunda ukuntu yisigura akavuga mu kirundi atarinze kuvuga ngo bimwe vya donke aroro twe tuza turabicanga aho n'akantu kagiye karasirikira rero nk'uko bimeze nabo barasubira mu kibuga iyi Etoile kuri centre technique bazoba bariko baracakirana na Colombe, iyi Rainbow ihure na PVP Buyenzi, hama Buja Queens bazoba bahuye na 11 Etoile yo mu Kinama, Fufira PF izoba yahuye na Intwarikazi, hama Bon Avenir izobe yahuye na Lelion. Aho bose bazokina hari abazokina itariki 20 la Colombe na niyi Etoile co kimwe na Rainbow na PVP Buyenzi bazokina itariki 19 isaha 3 bo bakina hakiri kare mu gatondo. Abakunzi b'inkino mugende kubashigikira ni kuri centre technique urumva saa 3 uvuye mu gasport ukahicisha by'ukuri dushigikire abigeme nabo musanzwe bino higanwa umuntu wese nk'abantu bari hafi hano mu Ngagara sinumva impamvu batoja kuraba zino nkino z'abakobwa kuko ni nkino musanzwe ziba zibereye ijisho barameliore ubu vraiment urabona ko hari mu inguvu rigiraniye amasezerano n'iri shyirahamwe rya limitere rigafasha muri bimwe higanwa rya Jerifise akandi kanovera higanwa rigizwe n'imigwi 10 iracari imigwi mike mugabo ntibaza uko imyaka igera urabona nk'ubu hari yongereyemo imigwi myinshi uko biri kose nibaza yuko baracari hafi ariko nihiganwa ubu rigiye kuryoha riri mu buryo rishigikiwe riri mu rutonde ubona ko bo banahereye batangura kubagirisha amaformation barabagirira ibipimo nibaza abantu bari hafi ahi Bujumbura muze murasimbira kuri centre technique vy'ukuri kubashigikira murabe ingena bigeme bacu bakina umupira uteye igomwe kandi uko biri kose urabona yuko mu gisata c'abigeme aha mu Burundi muri football bako baratera imbere uravye niyo basohotse urabona ko banaheruka mu nkino zikomeye biratandukanye n'imyaka iheze urabona yuko mu ruhande rw'abigeme unabone hari izindi nguvu ziyongera cyane gose no ku myaka iheze bwa mbere twafatira no kwizi nkino bari bagiye gukinira mu gihugu cy'Ubuganda warabonye yuko ujya kugarukira muri finale usanga sibyo byaciye bibaha amahirwe yo kuja gukina kane hari haciye imyaka myinshi ryari kwanza ijya yari ituro ya mbere bagiyeyo kandi uravye ntibakinye urukino rubi bahura n'ijya migwi vraiment baragerageje usivye yuko n'umukoca yari yavuze ko yari yajanye kubera yari ituro ya mbere rero prisi ihiganwa rizokomera prisi n'umugwi serukira gihugu wacu wabige mukomera rero dusaba abantu babashigikire baze barashika kuri tere yaba mu buryo yaba kuri tere nabo bagira ivyishimo babone ko vy'ukuri inkino zabo zikurikiranwa zikunzwe uko nako bazogenda baratera imbere rero ni itariki 19 saa 3 abandi bazokina isaha 5 bazokina isaha 5 bo urabona nti urukino rumwe ruheze urundi ruca rujako nuko kurangira abafana ariko bako barira kinezera abakinyi kubona abafana babashigikira bibaha inguvu urazi yuko iyi PVP Buyenzi yoyo isanzwe abantu kuva kera iramaze igihe kinini abantu bo mu Buyenzi barayikunda vraiment usanga baje kuyishigikira n'abamama biba biteye ingomwe reka tubatumirire rero baze bahabe kuwo munsi ni kuwa gatandatu no kwa Mungu baze bashigikire ababigeme bacu reka tuce tuva ngaho tuje dusimbira mu nkino z'amaboko duhere muri handball
ahanini n'agakuru ko kubabarira ukuntu umukuru w'igihugu yakiriye aba bahungu baheruka kutuzanira igikombe aba batarenze imyaka 18. Ego rero barakiriwe n'umukuru w'igihugu baramwereka igikombe afise ivyo yabemereye. Novuga yuko inyuma y'uko batera intege abicishije kuri Twitter nk'uko twabivuze twanabibonye asuye kubibereka irya ni onere umuntu aba rose kuja hamwe n'umukuru w'igihugu ariko agushimira ku gikorwa wakoze. Ego cyuganje ubwambere mbanje gukinguru. Ego hajya mu bisanzwe iyo umukuru w'igihugu afashe umwanya avuga ati iki gikorwa cyakozwe nico gukingurukwa. Ubwambere yabigaragaje arabishyira ku rubuga rwiwe ashimira uko rubandanya gutera iteka igihugu. Mugabo ntiyabigarukije ngaho yarabahaye n'umubonano arabakira arabashimira kugira ngo abatere intege. Bisanzwe hajya umuntu imuteye intege uno munsi n'ibindi bizokurikira azokoresha ingufu nyinshi kugira ngo ashimwe gusumba uko yashimiwe uheruka. Reka tumushimire cyane nyene icubahiro abandanya yereka ugwaruka urukundo no kubashiramwe umutima rugabo bituma bagira ingufu mu byo bakora by'ukuri bakabona ko bagwanira igihugu. Aho tuca tubandaniriza byihuse ku mugwi w'urunani uriko mu masaha makeyi urerekeza muri Afrique du Sud. Ego aho ugiye gukina aho babaye igihe baheruka muri Tanzania bashoboye kurengana vyoroshe bakagenda muri Elite 16. Ego Road to Bar Games iyi Elite 16 rero uko inkino zitegekanijwe itariki 22 urunani ruzoba ruko rurambikana ni ekipe yo muri Kenya PI. Ahama itariki 23 muri basket ntibaruhuka asha no musi bakinye nejo barakina. Ego iyi NBA Academy yo muri Afrique du Sud je pense bazoba ko barakina n'urunani bace bahusubira bahure ni Cape Town tuzi yigeze kubihura na New Star uravyibuka baca bavuga ngo abakinyi bacu bagwaye corona New Star bikaba bigarukiye ngaho. Cape Town Tiger izoba irikirahura n'urunani. Iki kibazo barakibajije urunani muri interview numvise yaciye ku radio imwe barakimubajije baravuga yuko bafise umuganga bafise hariho na protocol iriyo hariya ijejwe gukinga ibiza nabo bafise ni n'umuganga w'iwabo mu docteur bajanye. Mu bisanzwe iki kintu nubwo byagenze kurya ekipe y'urunani kuriya byagendeye kuri New Star mu mwaka. Ego bitange n'icigo nico gituma ubona urunani rwagiye gwijaniye mu docteur wabo kandi bizotuma birinda contact yabo n'abafana. Mu bisanzwe nkuko bitekanywa muri zino nkino mpuzamakungu ntabwo bategerezwa guhaguruka udafise abaganga babo bakurikira. Rero kuba beshegwa cyangwa akadenderezwa mu bisanzwe nka bijya bintu n'ibintu bitari bifashe na gato. Urwana baraburanye baburana igihe cagiye mu nkino naho hari umwanya umaze kukujana ntacu bukigarura biba vyabaye. Reka twizere yuko bano basore urunani bazokwitwara urunani reka tugwizere turuha amahigwe nkuko bana bitumenyesheje hari abakinyi bashobora guhurirayo muri Afrique du Sud n'urunani bashobora bazokwerekanwa ejo kwa gatandatu niho tuzomenya abandi bakinyi baje kwiyunga n'urunani babiri. Urunani ruriteguriye irihiganwa turuha amahigwe twizere yuko tuzoronka ahantu tuza turabona izi nkino. Urunani vraiment je kubganje ndagwizeye ruriteguye vraiment
ego menshi yo gutahukana rino higanwa ndetse barabitweretse no mu ntango muri Tanzania ego izindi nkino zose kandi wabarushije mbere n'igihe ibintu bitanga icyizere cyane ku bakunzi b'iryo higanwa ndetse no ku bakunzi basanzwe bafana no mu bizotuma n'iyi migwi bahuye baravye ayo mateka bagize muri Tanzania babona ko bataje guhura n'umugwi woroshe bitume nabo mu mutwe baza banganya ekilibre yuko bose baje gukina ari abantu batoroshe. Reka tuhe amahirwe urunani twizere ko bizogenda neza uko biri kose igikombe cyongera ku bindi twe twama batahana je mu bisanzwe aha novuga yuko mu bintu by'inkino cyane cyane y'umupira w'amaguru cyangwa umupira w'amaboko ahanini harakora akahise nubwo kuba kahagufi mu bisanzwe uno mugwi w'urunani ni uburyo ugiye gutana mu mitwe n'iyindi migwi uheruka gutsinda zino nkino zabereye muri Tanzania inda zose hajya mu bisanzwe nimba umugwi ugiye guhura n'uwundi ubwa mbere ubanza ukamenya ati mbe uno mugwi wahuriye n'iyihe migwi umeze gute batsinze icyo kintu kiratuma umugwi mu mutwe wumva umenga uraza koroherwa cyangwa uraza ego byose kandi bihera mu mutwe ikomeye rero ku yindi migwi izogenda ivuga ati tugiye guhura n'ubundi mugwi ukomeye dutegerezwa natwe kwitegura umugwi w'urunani ndizera yuko witeguye kandi uzokwitwara neza mwari muhiganwa bigiye kuzobera muri iki gihugu ca Afrique du Sud. Reka tukinyaruka tubandanye no kwihiganwa nibaza yuko aha ubu Bujumbura abantu bose bashusha imitwe bakora yuko itariki 26 bazoba barizwe Ngozi rari abantu bini Bujumbura barayikunze cyane no mu zindi ntara batanguye gufatwa iyo rari igiye kubera Ngozi hari umunsi umenga hi Bujumbura vraiment haragaragara abantu batanguye kwitegura cyane gose rari Ngozi ubuhoho izoba ari gahebuza kuko azoba ari rari international di Burundi urabona ko izoba inashigikiwe cyane African Rally Championship bazoba babashigikiye gose ubu rero hamaze kumenyekana imigwi 16 izoba iri mw'iryo higano no kuvuga izotangura itariki tuvuze 26 na 27 urazi yuko inyuma yavyo barategura ibindi biteramo usanga bijana na rari nico gituma ubona rari abantu bayikurikirana abantu bino bayikunda uzobona benshi bagiyeyo kandi nihiganwa riba riryoshe gose kandi ririko rirazana umuvuduko rishika turikumbuye gose kuko twavuga yuko ari nk'imboneka rimwe musanzwe oya riraba gusa aho Ngozi niho umenga ryarafatishije cyane urabona ko ryaheruka no kubera ibubanza basigaye bagira igihugu cose mugabo iri ry'Ingozi kubera ariho umenga ryarafatishije kuko urabona no ngaho Bujumbura ryari baragize gatoyi mugabo urumva Ingozi riba ryiyaguye ego cyane nanye kugendera umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza ari mu bantu batumye rino higanwa mu isanzwe ritsimbatara hano mu kino gihugu cyacu cyane cyane yuko rijya shuri rya Message Ngozi riri naryo usanga rifisemo n'abakinyi baryo basanzwe begukira rijya shuri higanwa mu isanzwe kuba ribera cyane cyane Ngozi mu isanzwe sigana ryobera hariho hose kuko hariho hose ryobera nuko haba abari ahantu hari ajya amabarabara aba yarabigenewe bakaraba ahantu bahatotera amasanganya menshi bakaraba ahantu hashobora kuba hiyagoye mu bisanzwe ubona ko no mu bakinyi bazokinana ariko ndaraba harimwo abanyarwanda bashika 3 gusa bazoba ari kumwe muri groupe n'umurundi urabona umva bari babiri rero ni liste ndende y'abantu 16 bazoba ko barakina hazoba harimwo Academiro Message nkuko bivuze ndayibona hazoba hariho Valerie hamwe na
uyu ni tararari team Valeri baramuzi ubwo nyene ushiye ukivuga rari Valeri ntiwo mwibagira ego ariwe anyonga ari kumwe n'uyu muntuze bazoba bafise imodoka ya Subaru hariho n'imigwi myinshi hariho Momorari uyu arazwi cyane nawe nyene Akademiro Message iragaruka Mayaka rari team nimi Akademiro Message iragaruka Mayaka rari aragaruka izi Santana rari team Ngozi urabona ko abanyengozi rero ndabona ni benshi nico gituma inakunda aho Ngozi bayitegurira cyane barafisemo imigwi myinshi bakagira n'abafana kandi benshi yego urabona imiduga izokoreshwa myinshi ndabonamwo Subaru Toyota nyinshi nizo azoba ari Subaru na Toyota uko biri kose nibaza yuko ndabona hazoba hahuriyeyo ahantu hahuriye Momo Valeri hagahurira abahungu bo muri Message ndabona naba ba Roveko tuwarari azoba ari higanwa vraiment ko biri kose uwo mwaka hiyongeye kandi reka twizere uko biri kose Rovenseti na Roven uko biri kose amakuru ahagije tuzoza turayaronka byari narayabonye abanyamakuru bagenzi bacu Brezpore na Bucuti niyo bazoba bari no kuvuga ko amakuru tuzoza turayaronka buri mwanya ngera natwe nitwaronka kanya hari umuntu yose wa muri Ngozi nitwaronka kanya umuntu azosimbirayo ego umuntu azosimbirayo gatoyi apfuma araba naho wowe umunsi umwe reka twitegure neza ego reka dushimire abakunzi bacu bagumana natwe mu kiganiro baguma batwereka ko turi kumwe ntibibagire kugira commentaire zanyu turazikeneye ziratwubaka nizo zitubwira uburyo dushobora kwameliora cankwe kubandanya tubashimisha mu byo dukora hama ibi vyiza nabo baze barabipartaja bagenzi babo babironke utaragira sabone agire sabone bibaye ngombwa bafyonde no kuri notification baze bararonka ibiganiro ku mwanya bibera ba mbere baronka ibiganiro vya Ndufacom TV ivyo ndibaza abasanzwe badukurikirana samugarizi ahubwo nk'abashasha nibo tubihamagarira twabwira ngo nimba waciye kugira like bandanye ukore iyo like sabone kuri chaîne ya YouTube na cyane ukore n'amapartage kugira ngo abantu bashobore kubona ibiganiro musanzwe muri ikuryoheye ntuyigumizeho yego partage no n'ubundi kugira ngo ashobore kwihabwa mutibagira yuko muri Ndufacom company hariho ishuri ryo kwiga icongereza abantu bakeneye kwameliora ibijanye n'indimi kurigisha icongereza mu mice ishika kuri 3 yaba ku muntu atazi ikintu na bijanye n'icongereza nivo ya mbere tangura bakamwigisha hayi ego n'abandi usanga bazi bikenya bagiye no hino umugabo bakeneye kongereza kugira ngo bagire icyo bamenya neza gikwiriye bakeneye kuja mu mahanga kuba aba interprete bakomeye cyane bakomeye abakeneye kuduza nivo basanzwe mbo hari umuntu usanga afise muri we azicongereza yego speaking icongereza neza kwandika urupapuro ugasanga biramugora rero hano muri biroro ibyo byose iyo watwituye barigisha icongereza mu buryo bwose mu buryo bwo banyaruke biyandikisha kuvuga cyangwa no kwandika ni ubwo buryo bwose ukeneye kwitura ukiyandikisha hama ugatangura kuvuga ururimi ududubiza nk'uko umenga wavukiye Angleterre cankwe muri Amerika nibaza yuko Ndufacom company yaje hageze abo yikenera abo yisanga kwiri barabara ryo kuri Otebe cankwe abaduganye aha
aho bitwa kwa Ntiba ku bantu bazi ububare cankwe bakaraba bikoro baca bayibona uca ubibona hariho n'amapankarte Ndufacom company uca ubibona hariho amaserivisi menshi atandukanye guhotesha ivyuma amakamera abaririmbyi bagomba gukora umuziki production irahari abagomba gukorerwa mariage amasanamu n'amafoto meza cyane ego n'ama anniversaire urabona ko bigezweho vuba cyane buri nibaza yuko nawe ni wagira ka anniversaire aribo bazogukorera udufoto twiza ego twongera tubamenyesha yuko n'imiduga imanza imiduga cyangwa yo kwiryohera yo kuri tere mu bikorwa byose irahari uvuga ati genda kineye kwigwana imodoka umunsi wose cyangwa indwi yose ibyo byose witwe muri Ndufacom byose nta na kimwe ugenda tunganirijwe uko biri kose Ndufacom company yaje hageze mu gufasha cyane ama service mbe hajya ngo nimurikira cyangwa ni nkumurikire urumva utagakurikiranye neza kagucana ni nkumurikire uko biri kose nibadukurikire natwe tubamurikire reka tuce dusimbira byihuse Veniste ku kintu gitegerejwe n'abantu benshi hirya yeje aho bukera ego igikombe c'isi Coupe du Monde ubushize twarakivuza amateka turavuga aho catanguriye uko bigeze reka rero ubu twirabire muri Qatar Coupe du Monde 2020 muri Qatar itariki 20 Qatar na Equateur bazoba buguruye urukino wewe urabona gute iki gikombe bivanye n'ibiriko biravugwa hirya no hino uko inkino zibona we ubona bipanze gute kubgawe kwanza ntangore ndaguha ikibazo uraha amahirwe igihugu ikiye nkuko nabivuze ushize ego sinja kure y'imigwi navuze yuko mpereza amahirwe bwa mbere mpereza umugwi amahirwe umugwi wa Argentine mhereza amahirwe cyane yari no higano ry'ibihumbi 2020 ego ndavye urutonde rw'abakinyi hamagaye biri mu bituma ishobora guhereza amahirwe uno mugwi na cyane ndavye uko bari bamaze iminsi bitwara ya mahiganwa mpuzamakungu uravye muri kahise ka hafi aho bagiye baragaruka mu gikombe ugacuraba uko biyubatse mu mwaka umugwi wa Argentine uri mu mhereza amahirwe uri mu mhereza amahirwe n'umugwi wa Brazil umugwi wa Brazil mu bisanzwe imyaka yose wamufise amahirwe n'umugwi wamufise abakinyi bakomeye cyane ego yaba ku mugabane wa Buraya hariho hose ngira ngo zuraba uri n'igihugu kiri mu bihugu bigurisha abakinyi cyane muri ya migwi umugwi wose w'iburaya utegezwa myinshi usanga ufise niburi abakinyi babiri batatu imigwi myinshi y'Iburaya mu bisanzwe ibiri mu bihugu byayo mugabo ifise ijisho riguma ribabera hafi hariya muri Brazil nubwo bakibona umwana cyaruka ku myaka 12 14 15 je kubwiwanje no kwemeza yuko je kubwiwanje no kwemeza by'ukuri ko Brazil football bashobora kubaha football bakayibaha nk'umuco kirtire yiwabo kuko uravye abakinyi isohora mu misi yahera bagera ugasanga bafise abakinyi igihumbi babigize umwuga professionalisme muri football abakinyi igihumbi barenga usanga utushizeho nko mu myaka yose bagera mu bihumbi urumva abantu bose urumva football duhakwa kuvuga ko ari nko kurima hiwacu mu Burundi urumva igihugu cyose kirafise ukuntu cyubatse ego barafise aho bashikira amafaranga cyane gusumba ahandi uravye rero mu gihugu ca Brazil ego football iri mu bintu
bitaho gose bituma n'igihugu cabo kimenyekana. Nta muntu atazi igihugu ca Brazil ariko umubajije ukizi kuki football akubwira abakinyi bakomeye. nta kindi kintu umuntu akubwira Usanga atani gisagara na kimwe cyo muri Brazil azi mugabo abakinyi nka mirongo bose yo badondagura. ati Brazil ubwa mbere yumva umupira w'amaguru Nta kindi ego musanzwe rero no mugwi niho mvuga ati urawuhama wamufise amahirwe kandi wari wese uhamahirwe kubera ni nawo mugwi utarigera usiba mu gikombe c'isi na rimwe wa murimu. Je mbere mu bisanzwe impamvu datwara rino higanwa imyaka yose riba ribaye ngira ngo